twagize interano dutanga kugira ngo itegeko nk'uko mubizi ryatowe mu ndwi iheze ku munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu Rusama uyu mwaka turimwo, ritowe n'inama nshikiranganje. Twebwe rero iri tegeko twipfuza yuko ryoba itegeko twitiriwe ryo gutubika uwavubi. Gutubika uwavubi ni ukuvuga yuko dukeneye itegeko ryoshira imbere ibisata vy'iterambere, mugabo ntitubone itegeko riza rishira imbere ibintu gusa bijanye n'ivyo kwiberaho kwa leta n'abayegereye ibice mu masoko ya leta. Ivyo sivyo twipfuza na gato. Ico cofasha cane kuko ibisata bituma iterambere ribaho mu gihugu iyo bishizwe imbere ibintu byose bigenda neza. Ica kabiri twipfuza kubona mw'iri tegeko rigira ryigwe n'inama nshingamateka na nkeguzamateka nuko ryo bitegeko twobona mwa miliyaridi n'imiburibura amajana 4 kuri ya rubrique bashira ko amafaranga aba yavuye mu yibwe, ico bita la rubrique destinée au recouvrement des fonds détournés. Twari tumenyereye ko iyo rubrique hajako amafaranga ari hagati y'ubusa ni n'umuriyoni 150, mugabo twipfuza ko hoja ko n'imiburiburi miliyaridi amajana 4 ko turazi ko amafaranga yibwa ari menshi. Ikigira gatatu twagomba gusaba nuko inama nshingamateka n'iguzamateka yokora ibishoboka byose kugira ngo hajeho ikisho twise twebwe taxe sur fortune. Murabizi neza mwa kino gihugu hari ibintu twebwe datahura na gatoya. Umengo umukene ahamagarirwa kurisha gutungisha umutunzi, ariko mu bindi bihugu suko bigenda. Umutunzi ahamagarirwa gutungisha umukene. Le riche est appelé à supporter le pauvre, mugabo twebwe c'est le contraire. Ivyo rero numva ko bigomba guhinduka. Twebwe twaciye dusaba rero yuko hoja hiryo taxe sur fortune kugira ngo umuntu afise inzu irenga imwe atagira ideni rya banki ari hiryo taxe sur fortune kandi ribe rinini cyane. Turazi yuko bitoroshe, turazi yuko hariho n'abavyumva bagaca baribwa mu matwi, mugabo ukuri kuguma rukuri ntushobora kukunyegeza ngo bikunde. Mwisi hose niko bigenda, ufata menshi ufise ibintu vyinshi ni wewe uriha byinshi, niko bigenda, mugabo twebwe n'igihushane. Ivyo rero vyofasha kandi azi ko iyo taxe sur fortune igiyeho bishobora kugira akamaro kanini gose. Ikindi nagomba mvuge gira kane nuko Uburundi bwashizeho igikumu itegeko sinzi ko itegeko mpuzamakungu mu bijanye n'ubutunzi n'imibano. Iryo tegeko cyangwa amasezerano, ayo masezerano avuga yuko atamunyagihugu akwiye kuba hadashobora kuronka ibintu bine nyamukuru. Nukuvuga gushobora gufungura, gushobora kwivuza, gushobora kuronka haki kumusaya, eka no gushobora kuronka utwo yambara tumuserukana mu bantu. Ivyo rero Uburundi bwarabashize ku gikumu kandi buri bintu bizwashingiro. Tukipfuza ko mwiri tegeko rigenga amafaranga rizokoresha uyu mwaka
twipfuza kubona yuko ivyo bintu byashizwe imbere. Kira noneho ico twita budget d'austérité nishoboka igihe ivyo bintu bine bitashizwe imbere ku bijanye n'abanyagihugu. Ikigira gatanu nagomba nshikirize nuko twifuza ko mwiri tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka inama nshingamateka yo ritora ari itegeko riza mu vy'ukuri rishira imbere ibintu bindi bishika kuri bine. Ubwa mbere nuko hojaho ikigega c'igitoro, hakajaho ikigega c'ifumbire, hakajaho ndacita ikigega mugabo ibikoresho vyotuma uburimyi bwitwa uburimyi. Ibintu byo kurimisha isuka murumva yuko namwebwe bidashoboka, igihugu kidashobora kuva ngo kiratera imbere kiri barimisha isuka. Hakajaho kandi n'ikigega cyangwa amafaranga y'intega bizoza, amafaranga y'agaciro, ico twita reserve de devise. Kuko kwisi hose niko bakora, ntagire uzobabeshe, kwisi hose niko bakora. Ivyo bintu bine bikajaho tukabibona muri tegeko, tukabona iri tegeko rigiye ivyo bintu bine bitahari, leta itabitoye, nukuvuga yuko abashinga amateka bazoba bashize imbere izindi nyungu tutazi atari z'abanyagihugu.